Kuri uyu wa kabiri Rusama umwaka w'ibihumbi 2025 umuyobozi wa BMBC Group yerekanye ko imvugo yabaye impamo yaramutse yakira abakiriya basanzwe bari mu bariko bubakirwa muri cya kibanza kiri hafi y'ikibuga c'indege Mercure Ndadaye abenshi muzi nka DiasporaCity bamwe mu baguze amazu muri ico kibanza aza yaratanguye kubakwa aho yabamenyesheje ukuntu umugambi utunganijwe arabereka umwe wese uko inzu yiwe itunganijwe yongera arabashikiriza impapuro ndangatongo umwe wese bivanye n'inzu yaguze abamenyesha makuru bashoboye kumubaza ibibazo bitandukanye ni mu mukurikirane nitwa David Ntamakuriro ndi umuyobozi wa BMBC Group kuko muri BMBC ni societe ikora mu bintu byo kubaka n'ibindi bisata hanyuma rero mu bisata kijaje byo kubaka bita BMBC Construction baratanguje umugambi wo kubaka ikigwati kinini muri hegitare 6 kingana n'uburaro buri hagati y'amajana n'amajana 5 ngahaye twita DiasporaCity ni projet nziza cyane iri impande ya aeroport ikora cyane neza na neza kuri autoroute numero 5 ija kuri aeroport hanyuma rero haraciye nk'amezi makeyi nk'amezi ane gutyo twarabwiye abantu turiko turategura umugambi mu gutegura umugambi harimo kurondera impapuro hanini kugira ivyigwa kurondera amaforme y'ivyo muzohubaka kurondera impusha zitandukanye ati turiko turategura umugambi wo kubaka ikigwati ciza cyane kitari bwaboneke mu gihugu naho muzi ko atari cambe turiko turubaka n'ibindi bigwati za gahahe aho ijya muri miroire zatenga no mu gihugu hirya no hino tubaka amazu menshi mugo tavuga ruti tuguma tubaka ikigwati ciza cyane muri quartier diplomatique ahantu hazoba nyene hari VIP voilà hanyuma rero iyo umugambi ari munini mu Burundi muradana cavuga ati ivyo ntibizoshoboka ati niko vyama ibama babivuga bigahera mu mafoto no mu bamenyesha makuru rero twateguye umugambi mugabo abantu benshi yamaze kumenya ko turi mvuga kuri harimo inshuti z'abakiriya bacu mandi ma projet harimo abakiriya bacu twubakiye ama projet hirya no hino mu gihugu baratanze ubutumwa canke naho barabwiye bagenzi babo hirya no hino ku isi no ngaha mundi barimo bati byashira mu jazanye ndi projet rero harabaye ibitangaza twace tubona mu mezi nkangahe gusa aba turi kumwe ngaha ni bange mubaguze amazu baca baza baraza gusinya amakonta kugura ano mazu hanyuma rero naho tutari bwaheze gutegura imwe navuga byo kwitegura twace tubakira hanyuma dutangaza turubaka amazu uko baza kuburyo ubu tugeze mu mazu arimo uburaro hafi jana uravye nkatujya dusanga demwo amaroje matatatu twatangiye kubaka uko hazoba harimo roje hagati y'amajana 4 n'amajana 5 harimo n'ibindi bintu byinshi Bujumbura nzima bazokifotoza ngaha hanyuma rero uno munsi kweri twabatumiye rero twavuze duti nk'umuntu yaguze muri DiasporaCity kuko aba baje ni nk'icya gatatu canke cabamaze kugura ngaha tuvuga ati ngiki kibemeza yuko umugambi bagiyemwo niki kibemeza yuko umugambi baguzemwo amazu n'abandi bantu bashimye hanyuma niki cemeza abadukurikana ku mbuga ku mateleviziyo ko umugambi twabazanyemo wa DiasporaCity uri uratera imbere ko wakunzwe nuko twabazana abaguze amazu bakabonana ure twabahurije ngaha kugira ngo batuguriye amazu abamubona ngaha n'abandi bataje babunanira bagenzi babo bazohabana mbere batanguye n'ubucuti bunyene hanyuma ikindi kugira ngo nk'umuntu yagize amakenga mu bibanza bikeye bisigaye ashobore gufatamwe inzu jewe maze imyaka 13 nkora ino mugambi no entrepreneur sinabwabone projet abantu batangura kujamwo tutatangura kubaka nyezina n'ubu burya nituratangura umugambi nyezina aha twaje kwereka abantu baje ati shiramwe mugitangura ni kuvuga ko ikindi cabitumye hari ama titres de propriété ni kuvuga murazi ko umuntu ashaka kugura inzu mu Burundi cyangwa kugura parcelle agasanga ni y'amanyanga Prege abantu twaguriye ino tongo kugira tuhakore no mugambi bari bafise amategeko sivyo mugabo kwera byasaba ko turondera amatitre angana kuno kunta mazangana byasabye yuko turi cankamo amabarabara n'intuze ana turondera n'ikitre y'ikibanza kimwe n'ubu iyi nzu imwe yafise ikibanza titre yayo kugira ngo twage turazibereka mbere twashobora no gufata umwanya turazibashikiriza no kuvuga rero kubereka ko amatitre y'amazu yabo yabonetse kubereka yuko bafise ababanye bazohabana kubereka yuko abadukurikirana bijya tuvuga ko umugambi ko ubutumire bwagenze neza
ko abatumire babwitavye ari ivyo ngira ngo amaze kuyagana bamwe muri bakiriya bacu bababwire ukuntu biyumva kubona ibyo twababwiye kimwe kiza kiraja mu ngiro bitegeze bikorwa ngaha mu gihugu nk'ibi bya diaspora byo guha amaserivisi ya diaspora haciye imyaka 13 tubikora ngaha mu gihugu naho twatuye zino nguvu zo kuri no migambi myinshi itandukanye bamwe rero kubera akazi gatuma batari umwanya wo gukurikirana amakuru dutanga ibinyamakuru bitanga usanga bataramenya akabija dufise abo bantu bose yifuza kugura amazu mu Burundi ubutafite amadazimbo tatahone umuntu yagurisha ama projet amwe nkajya ndiye musomo tenga usanga amazu azimbutse meza cyane turafise amazu zagahe yaheze turafise amazu miriware yaheze turafise projet nkinya turiko turagurisha n'amazu abantu bose ni baze bibarize hanyuma barabe zino ntaheza abantu bishima hanyuma bakurikirana yuko atamukira numwe dufitaniye ikibazo na kimwe hari mukira murumva mu binyamakuru canke yidoga canke muri sentare ngo BMB tutafikiye nako dukora ibintu bya miliyaridi amajana mu Burundi abantu bose akora ibyo bintu benshi kwasanga bafise ingorane z'ubutungane kubera bigoye kwiyubara ugera amahera menshi y'abantu nk'aba mwumva iyo twa dusamara biba bikunda rero abantu nibishikire intahe zose tuvuga ko ni nziza utatuzi imiryango yamayuguruye azaze nkuko ababaje atubaze ibibazo tumwishure hanyuma dukorane ikindi kintu kivyerekana ko societe nziza twege mu Burundi amasosiyete yacu dufise amabanki menshi tuyakorana aho ushaka kuza muri BM ukavuga uti jewe umugambi ngomba dukorane sifise amahera yo umara iyo bagura inzu ndayiheze mwompi banki icifasha abari nzori none wosumvye amakenga ibanki none ibanki zose zishaka na BMBC niyumva ko turi seriye akaba ata banki nimwe dufitanye ingorane kandi tumaze imyaka dufite dukorana akaba ata bakiriya nawe dufitanye ingorane niyumva ko turi seriye ica kabiri ubu twa BMBC mu buryo busumbane amasosiyete yose yubaka ngaha mu gihugu turafise n'inganda zikorera ibinyene dukoresha amarangi dufise inganda ziyakora tuzobatembeza tubereke ibi bya equipement byose gushika ku bitanda ngira ngo gushika no kwirido byose ku mamatera ku makanape byose turavyikorera ububati byose nta zindi company mu gihugu zifise ubwo bushobozi dufise amasosiyete 12 murazi ko turi group imimwe yose ikora kugira ngo bino bintu bikunde imizigo dukora amahanga dufise ibitwazi biyizanira umuntu akumva ati abantu tugane amasezerano sabana kabisa sabana inzu yawe nawe twigiramo ingorane ntibirashika kagira agakosa ubuzi iti naha akazi BMBC sabantu bazokwiruka ngo bahunge ngo kwera inzu yiwanje naho hoba kwihera hasi twihera hasi ariko ntibizoshika ntidusamara sivyo rero ibintu byose vyerekana ko twege turi mvuga kuri ko tubishoboye hanyuma ikindi aribwo bwa mbere iyi projet ya DiasporaCity ayimande ya aeroport handi amadusanze tugomba gutanga amazu mu mwaka wa mbere nyene umuntu tuguriyemo inzu uguriyemo inzu itaratangura kuba kucushikira muri uwo mwaka nyene byose byerekana ko turiko mbere turagwiza ubushobozi cyane rero kati DiasporaCity ubwo twaberetse ku image azohagenga tuza gusata yabereke no kuvuga iki hazomara barakwanza aragutse arasoma kajya mu gahahe canke yo ngaho muri mirware naho nanye nari meza hanyuma no kuvuga abantu badushakura nkaho baca umuntu afise umwana azabaduka ashaka gufata agakinga akatemberana impande y'ibarabara atakagwana n'imiduga kuko ubona ngaho Bujumbura bavuga ati ngiye n'ikinga baca bangonga sivyo kandi amara y'amatomata aha tuzobitaka kuryo abantu bashaka kugira ico bita kuja kugenda n'ikinga ica kabiri hazaba hari systeme yo gutwara imicafu hanyuma systeme y'amazi tuzokubaka amazi twatoboye ngaha nyene atuma bahaba batazerinze ngo bagende n'ububita kuvoma hariya ko ni muri VIP ni muri diplomatique habe byukuri ha VIP ha vrai ica kabiri ngaha hari ibintu byo gwamo utazohumva nk'umuntu aje kuruhukira ngaha ntabaguza amazu y'igishefu amazu ameze neza azoba ari security agira amakamera agira ibintu ku mabarabara n'ibindi baba bakeneye ahantu hatekanye aje nko muri vacances canke yiberiwe yumve ati sinza ndagwana n'amasengero n'ububare n'iki byose muri DiasporaCity ivyo bimwe ivyo bituma habugwama abantu baruhukiramwe twabigeneye ahandi haje nyuma ni kuvuga indani uzoryama ntuzomenya niko bwakeye biragoye kubibona hanyuma ano mabarabara tuzakora mu buryo buramba murabona iyo abarayi wacu duma dukurikirana twarumvikanye nabo baguza amazu ukuntu tuzoguma twatunganya haguma ari buraya biragoye kubona ngaha mu Burundi ahantu hari nk'amabarabara aguma akomeye ngo twe tuzogira systeme igumi yabungabunga iyo micafu tuzogora amamashini
aje gutora amakamyo iyo micafu rigiriye rema agume ayijana tuzogera hariya kwibarabara rero ivyo no kwita ama supermarché adasanzwe hazoba ari nk'ama ascenseur ama escalatoro ivyumba vy'amanama usanga atahandi biri mu Burundi abantu baduga mu maeskalier amwe ahurura nkuko sivyo atahandi biri inkumi ufite nk'inkumi utemere ko ugirira mariage muri DiasporaCity ntizokwemera ko bugira mariage kubera hari ibintu twapangiye atahandi biri mu gihugu nukuvuga hariho kandi hotel hari imbere hamwe wewe ugize nk'urubanza ukabona uti jewe abashitsi narose ni benshi mu nzu yiwanje ko inzu zifite ibyumba 5 ibyumba 4 hari n'abaguze amazu ari nk'amapartema menshi ukabona ati je inzu y'ibyumba 4 canke 5 ntibakwigwamo hariya kwibarabara hariyo hotel udocuza araza y'umushitsi wawe kandi zo bari 4 étoiles ntandi ziri sivyo hotel imeze ukuntu nk'amasansere nkangahe ibintu byinshi cyane sivyo rero ivyo bintu byose bishize hamwe dusanga iyi projet nta yindi projet bisa mu Burundi nta niyo bishusha hanyuma ikindi naco umuntu yubatse inzu ngaha yaguze nk'inzu ngaha muri DiasporaCity azoba ari siri ku kintu kimwe ni muri quartier diplomatique uzobuzi neza ko inzu yawe hamwe utayibamwo utazobura umu VIP umu expatrié uwo muri Nations Unies wahehe ayikota kuko iri ahantu vyagenewe mu gushaka kubaka ayandi mazu ahandi hantu kubera yuko itari ahantu no kwitahagenera abategetsi no mvuga uko nyene ukabura umuntu ayigukota mugabo ngaho uzobuze tinzo naho batera yose sinzobura umuntu ayinkota ama mahera hanyuma ayikoreshe hanyuma n'ibya connection ya internet ntimuzokwidoga mu mezi akurikira nk'abiri cyangwa kwezi kumwe tuzohamagara mu gahahe twamaze gushiramo internet dacika igenda nk'umuravyo amakamera asiribe mutekano n'abantu baza barahuha ku agatumo kose ku mazu no kubiyo kubyo mubona muti image yo muri DiasporaCity iriya muri miroir bizametse kunuko rero iyi projet ni unique abariko barayikora barabizi byo ariko barakora je no vuga ko arakanyo keza ku bantu bifuza kubisa mu Burundi hanyuma icyo no vuga mutambajeje ni ukuntu umuntu ashobora kugura mw'inzu turafise nk'ibanza bikeye bisigaye rero iri tugiye muci aho abantu benshi bacagira imigambi yo kwinvesta mu Burundi haba bakora ngaha canke mu mahanga wewe uraza tukakubwira ko namaza Google ukatwandikira kuri WhatsApp canke kuri mail yacu nuko nk'aba babigize hanyuma umaze kubikora duca dutera tuguha ibiciro by'imwe yose ucuhitamo hanyuma turafise plan de paiement yoroshe naho winjiza dolari amajana 3 ku kwezi canke ufite idindi engagement amaze gufata ushaka kubanza guheza usanga ikwemerera kuja muri no project rero icambere dusaba umuntu atuvugishe nimba yifuza inzu y'ivyumba 4 yataje y'ivyumba 5 yifuza kugura uruzu runini rw'ikivira kininiya ivyumba 8 9 yifuza kugura inzu iri nk'amapartema 3 canke arenga zose zirahari batuvugishe bibere muri DiasporaCity ikindi kintu novuga kubera dufatanye n'ibarabara ryiza cyane RN5 rija kuri aeroport leta itokigira yemera ko riba umusaka canke ngo rimere nabi abantu baba ngaha bari siri ko batazogera baca mu vyondo bagiye muri ville canke bako aeroport ko tegama azobahuza aduhuza na aeroport twamaze gupanga project ko zokama tuyatunganya neza rero niho hantu ushobora kuba uzi kutazogera uca ahantu hatari amabarabara meza nta mbutaje ishoboka kuko uva muri ville uja mu barabara yaguka umva DiasporaCity si ikintu gisanzwe urumva hanyuma igituma uno musarano abahamagaye umugambi uri ambitieux abantu benshi nibigeze bemera ko tuzoca tushobora mu mwanya muto y'inkuko kuko c'est déjà réussi nukuvuga rero bisigura ko abantu bose bargiye barakurikirana ibintu ariko twashije kumvuga bareme n'abatagura amazu ngaha barifuza kubona igihugu cabo kiriko kija muri no mbono kazoza abona ati hari amasosiyete kakora ibintu akabishobora rero bareme uyu hamwe n'indi migambi tuzobategurira yose izokwamija mu ngiro ntacyo tuvuga tutabanza kugira ivyigwa murakoze bamwe muri abo bakiriya baguze ayo mazu abenshi bakaba bagizwe n'abari mu mahanga bishimye kubona inyuma y'amezi make gusa bavuganye na BMBC basanze amazu yabo umwe wese imaze gutangura mbere bose bakaba bashimye kubona impapuro zabo arizo bita titre de propriété zamaze kuboneka bemeje yuko imigambi yabo bariko barakorana na BMBC ikwije amategeko kandi atanu ushobora kubigiramwe ingorane cyo nitwa Singwati ya Beretswe nkaba ndi muri bamwe
bashoboye gushima cyane no mugambi mwiza cyane umugambi twashoboye gushima cyane twagihoye cyane kumva uno mugambi haba rero n'Urundi nanje nkaba ntuye mu gihugu ca Centrafrique. BMBC group nyene nashoboye kwimenya ubwa mbere nari ndenganye ngiye kwa aeroport niho nashoboye kubona les panneaux publicitaires z'amafishe za BMBC hama maze kuyibona ndumva ko ari akantu kansoze ndavuga ati ibintu sinabyiherera ngeze aho nkorera hama canja kuri YouTube ngiye kuri YouTube niho nashoboye kuyibona ndi approfondisa ndaraba neza ingene bakora ndarabikorwa BMBC yakoze kera ndarabikorwa ibiri kwirakora ubu je nyene ndumva ko bindeze ndavuga ati aha hantu sinohihoza ati reka ndabirondere niho rero naciye ndondera contact za WhatsApp za BMBC haro ntuze chaîne yabo ya YouTube niho naciye nja kuri ntuze ndabiraba naraba BMBC ingene ibikorwa byaho niho naciye nja gukontakta rero via WhatsApp abantu bo kuri ntuze hama bo muri BMBC niho bashiye bampa direct ma contact y'abantu ushaka gukontakta ngaha hama cana fata inzira rero ncansinya contrat hama nukuri nanje natangaye ibintu nasanze kuko nta mezi menshi shise ntanguye ino projet muri BMBC dukora na BMBC none nasanze natangaye mbonye ibikorwa byamaze gutangura inzu bamaze gutangura kwiduza kandi ataye imisi myinshi yatanguye nukuri byandenze n'ije nari niteze byandengeje nari niteze cyane biri hejuru ego icambere iyi projet nuko nashoboye kubona na ahantu hari sécurisé na ahantu hafi ya ville na ahantu hafi y'ikibuga c'indege ville nta mwanya muremure hafata kandi ico nashimiye ni kwibarabara kandi hariho ibintu byose zo kwifuza ari vyerekeye gusuma bazoshira alimentation ari vyerekeye ibindi bintu bitandukanye cyane ku bana bacu bazuronka ibibanza byo gukiniramwo hari amajardin hari n'ibindi byiza kandi niki naco nabonye namazo azimbutse projet nziza kumaza azimbutse kandi umuntu ashobora kuriha mu mwanya muremure uko avyumvira sero ya BMBC group la projet yabo cyangwa impapuro caduhaye ni ikipapuro cerekana ukwizera confiance umuntu atuma yizera kuri igipapuro twashoboye guhabwa igipapuro caduhaye ikindi cizere kirushirijeho ku cizere cy'ubwabe twaratubona kuba guhaye titre ni ikintu gikomeye cyane uyu mugambi icambere aho nawumenye nari ndenganye ngiye kwa aeroport niho nabonye amafishe byanditse ku byandiko mugabo mbona biritse nteze hama canja kuri YouTube ngiye kuri YouTube ya BMBC niho naciye ndayibona ndaraba ibintu bikorwa BMBC maze gukora ndaraba ibintu byiza amazu maze gushikiriza amazu y'abapartikiriye n'abandi hama uno mugambi mvuga nti uyu mugambi ntanje ntoncika niho naciye nanjewe gerageza kwegera BMBC ciye kuri WhatsApp yabo akoresha hama ndakura bakontakta ntibatevye kumyishura ubonye baranyishura banyishuye barambwira ngene bimeze ntihaciye kabiri canasinya contrat hama sinye contrat uno munsi natangaye nta mezi menshi mehaciye nayisinya nifise umuvyeyi warankurikirane hama none nasanze ibintu bimeze neza cyane nukuri ndabishima cyane kandi ndashimiye BMBC cyane icambere nashoboye gushima ni titre bashoboye kuduha ikintu cambere cyo yitwa ukwizera kuko umuntu uri tari hafi bariko bakubakira ikintu bariko bakubwira bakunukira amafoto mugabo utarabibona utaragira ikintu cyizere cyo kintu kigoye mugabo rero ko twashoboye gushika baraduha urupapuro rwemeza ariyo titre hama mu nyuma kandi turasubira no kubona aho bagejeje ibikorwa byabo hama ikindi naco nashoboye kunyohera naho abantu ibibanza ngene bingana aho umuntu atazorinda kuja muri ville kuja kurondera ibintu byose biri ngaho aho abana bacu batazoja gukinira kure hose ikibanza byose bihari nukuri ndashima mbona natangaye n'ahantu heza bimeze neza cyane gose jewe cyambere dushobora kubwira abandi hajya kugira ngo umuntu yizere kwizera umuntu canke kwizera societe nuko ubanza kura ivyo yarakoze BMBC je ntumiye abandi bantu bose abarundi bose aho baba bari mu mahanga canke bari ngaha bose kugira ngo bizere babanze barabikorwa BMBC yakoze hama baze BMBC ni societe je ndayigiyemo vuba mugabo narabonye yuko ari societe nziza cyane societe yo kwizera ku bikorwa imaze gukora ku byo imaze gushikiriza amazu maze gushikiriza nta bantu boshobora kugira nk'ikintu nk'iki atari abantu bo kwizerwa atari abantu bakoze ibintu byiza je rero ndayishimiye cyane gose BMBC kandi ntumira n'umuntu wari wese ahari naze atembere muri kino kigo atembere mu bigo bitandukanye yongera atembere no kuri biro hama kuba ari kure nabo badashoboye gushanga barashobora gutembera ku ma réseaux sociaux hama bashoboye kuraba ico bakurayo nico kwizera cyane akama nteye kwa diaspora nababwira yuko ni muze mwishikira badashoboye gushanga mu kibanza hariho des réseaux sociaux za BMBC group hari ama réseaux sociaux hama
baze barabe d'abord ibikorwa vya BMBC vy'ubu byaba byarakozwe. Hari ibikorwa byinshi bamaze gukora, hari ibikorwa n'ubu bariko barakora, amazu bariko barubakira abantu amaparticulier n'ibindi byinshi bitandukanye bariko barubaka. None ndabwiye ku mu diaspora wese yo bari hanze, karibu adashobora gushika ngaha atume umuntu kuri biro ya BMBC Group ashobora kwishikira hama arabe vyiza, hama abashe kwizera ku bikorwa baba bakoze igihe giheze, imyaka iheze. Umuntu kuwundi, inzu kuyindi, ku bakiriya bari bitavye ibikorwa umuyobozi mukuru wa BMBC Group yari yazindukiyemwo nyuma yo kubashikiriza impapuro ndangatongo zabo. Abakiriya bashimye ingene BMBC ishira mu ngiro ibintu byose bagiye barasezerana. Naho ico gikorwa cabaye, ibibanza biracyahari kuko umugambi wa DiasporaCity uragutse cyane. Abatarashika muri uwo mugambi imiryango iracuguruye, kaze muri BMBC kuko yo ntiyaga amasigara cicaro. Mwari kumwe na Kahitasi Nduwimana, turabasezeye naho gutaha.